rero kumva yuko hariho n'ubutari buriko bushogwa ku bwinshi bugapakirwa abantu babona aya makamera yanyereka isi yose ijya ni nk'inyundo perezida Ndayishimiye yakubise mu ruhorihori rw'abanzi b'iterambere. Ifuko abantu bakurikirana bukebuke iyi mvugo yadutse uno munsi guto igashizana n'agashavu n'imvugo y'agashinyaguro canke yo kwifatira mu gahanga indogozi gute yabivuze. Hariho delegation ya Fonds Monétaire International ivuye ngaha kandi amasosiyete yagendeye yiwe yarimo aragiye muri parcelle zisonera mu Rwanda bavanye hariho message bamuhaye bavuga bati no turabona yuko hari ibikorwa biriko birakorwa bishoboka yuko ejo Burundi butazodukenera kandi natwe tugwama ifashanyo. Ntumuhangana n'umukuru w'igihugu umuhangaye kumuhangana naho bigira de consequences kandi zitari nziza. Burya nagira abantu benshi bapfurufu nk'ubw'imibu kandi bari abantu b'abagabo. Burya imibu yaguye mu mashi atari impundu. Hari abantu bagohera ngo baramushigikiye turi kumwe tuzoba duhagarara nawe ariko bagira muri nankani uhagarara wenyine. Rero nibaza yuko nimba ariko yobibona yibaza yuko yohamagara abantu bahoze n'abakuru b'ibihugu agaha intumbera abahanuzi b'umukuru w'igihugu byo bakwiye gukora akaraba sitadire uko mu isanzwe ariko avuga ati gira ico mukora uwe muntu kameme muturabira ubundi rega nivyo ni nkavyo ariko aragomba kuvuga.